n'agaciro, uri n'agaciro kuko waremwe mu ishusho y'Imana. Turashimire ko mwanyiyumviriye ko dushobora kuganira kuri icyo kibazo gihambaye cyane kijyanye n'ingene abantu bosubiza hamwe bakabana neza mu budasa bwabo. Ubudasa ni bwinshi, hari imbere n'ibishobora guteranya abantu n'abarongoye igihugu rero kuva hejuru gushika hasi, ibyo navyo birabaho. Hari ibishobora guteranya abantu bivuye ku gutemera kumwe, hari ibishobora guteranya abantu bivuye ko mw'ishirahamwe barimwo bamwe bafise inyungu izi abandi bafise izindi. Ibyo byose ni ibintu bishobora guteranya abantu bigatuma bagira umwumvikano muke. Gusubiza hamwe rero bivuye ko birimbuye, bisigura ko babirimbuye, muri bo hari uwirimbura mbere gusumba uwundi. Kirimbura ati ibi turimwo nta kamaro bifise, ibi turimwo twabitewe n'ubegito bwacu canke bw'abandi, birashoboka. Rero bakavuga bati twicarane twige dushobore kuganira twumvikane, canke bidashobotse turonde n'uwo dufasha, kuko abafasha hari ababifisemo ubuhinga n'uburambe bwo gufasha abandi gusubiza hamwe, kubana neza. Bisigura rero ko abantu biyuguruye, ukuriye umutima, ukumva ko wewe uri kiremwa c'Imana n'umuntu, n'urya wundi ni kiremwa c'Imana n'umuntu, adashobora guhogwa ibyo sinuvuga atazi, ibyo atishizeko. Urabona hari nk'abazira ubwoko, abazize ubusa. None we ko udashobora kuvuga ngo jewe nshaka kuvuka ndi mu bwoko hano hamavuga ngo hari bune bw'abahutu, bw'abatutsi, bw'abatwa, bw'abagano, ko ni ntacyo bimaze, ariko biravugwa. Ariko wewe uvuka nawe musezerana ngo uzovuke uri mu rugo rwawe, wumva bikubwira ukuze, ugasanga mbere hano abikubwira bariko babikoresha nabi. Urashobora kuvuka uri umuhungu cyangwa uri umwigeme, ubona byashitse. Urashobora kuvukira mu ntara kanaka, ubundi akavukira mu ntara kanaka, ubona bavyandika kuri mu cyo bita karangamuntu, biba ni ibintu bishika bo atabyuzi. Ibyo rero ngo kugira ubizire uri kurazira ubusa. Nimwe nibyo rero twagiye ducamwo, kandi byaraduteranije ga, twagiye twicamwo biraduteranya. Nibaza rero ko iyo ntumbero yo gusubiza hamwe no kubana neza ari intumbero nziza cyane, kugira ngo twese turabarundi. Ntacyo buza rero ko twuba mu gihugu cyatwibarutse, ntacyo buza yuko tubana neza tugafashanya, ntacyo tubuza ko dusabikanya igihugu gitunze. Jewe niko nosigura gusubiza hamwe, kunwana no kubana neza, haba mu buzima bw'umuntu busanzwe cyangwa mu buzima bw'igihugu. Si neza cyane kuko biracibonekeza yuko hariho agatima ko kwinubana, bifatiye kuri bya bine ko ndadondagura, cyane cyane hagati y'amoko, cyane cyane hagati y'ibitsina. Biraboneka yuko kwinubana bikihari, naho abantu dushobora kuvuga tuti twaratoye inzira, ariko biracahari. Dufate nko hagati y'abanyagihugu bwabo, mu Burundi navuze yuko twashyizwe mu moko y'abahutu, mu moko y'abatutsi, mu moko y'abatwa. Mbere hariho n'ubundi bwoko bwaduka bwitwa ngo bw'abagano, bavuga ngo nabo bariho, kandi urumva bavyemera. Ntushobora kuvuga ko atari byo, kuko icyo umuntu yemera kiba ari icyo nyine, dushobora kimukuramo. Harapfa n'ibyo by'amoko, iby'imiryango barigeze kuza barabipfa, ariko
si cyane nk'amoko. Hari abapfa iby'ubutegetsi ngo hagati y'imigambwe na leta, urabona ko ingorane umwumvikano muke ukunda kuva ku byo gutwara igihugu abanyagihugu, ku by'ubutegetsi. Hariho abapfa iby'amadini, amadini yaragwiriye aba menshi, hanyuma muri ayo madini hadukamwo abo twibaza ko baba barondera inyungu zabo gusa, batagendwa no kwigisha ijambo ry'Imana, ahubwo baricafuza, ahubwo baritesha agaciro. Ibyo navyo byaratumye mu madini amwe haba ukumvikana guke. Hari ukumvikana guke kandi gushobora kuba mu miryango isanzwe y'amaraso cyangwa y'amashirahamwe, cyane cyane bakunda kuvuga imiryango ya politiki. Ibyo nabyo nyene birahari, biraboneka yuko ibibazo ntivyobura. Igihambaye nuko ivyo bibazo bitoja hejuru yacu. Ivyo bibazo twebwe nk'abantu bari mu ishusho y'Imana ishobora byose, twokumva ko ari iteka kuri twebwe dufise ryo kugira ngo ibibazo ntituje hejuru, abari twebwe tubiha intumbero, tukabitorera inyishu, tukabiha inzira, bagasubiza hamwe, bagagerageza gusubiza hamwe abantu kugira ngo ubwo budasa bubafashe kubakana. Ni magiriranire. Ibyo rero birahari gira turaza kubishikako, birashobora kuba bitanga n'umwizero. Uri n'agaciro kuko waremwe mu ishusho y'Imana.